Amakuru y'uno munsi mu karere ku mirongo y'urugamba reka duhere neza na neza ku majambo ariko aravugwa canke ku bibazo abarundi, abanyarwanda, abakongomani, isinzi eka n'isi nzima bariko baribaza kuri uno mwanya. Mbega Paul Kagame ko asigaranye amasaha makeyi vy'ukuri agiye gukura canke agiye kuva burundu mu gihugu kibanyi ca Kongo, agiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo kwica, kwiba no gusahura, gusiga impfuvyi, amarira, abapfakazi n'imigera kuko barasambanywa cane, barafatwa ku nguvu cane kandi mu rutonde rwa Human Rights Watch bakaba bagiye barasanga ko benshi bagiye baranduzwa imigera ya sida n'ibindi bigwara bica muri ivyo bihimba vy'irondoka kuko muba mwumva ko banabikorerwa mu nzira zidatomoye zitameze neza, bamwe mwarabonye ko bagenda babashiramwo n'ibindi bintu bitaba vyaragenewe kuhaca. Rero nje uno munsi mfise amajambo abiri canke atatu y'ubusesanguzi yimbitse nkeneye ko mwebwe bakunzi ba Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine muriko murakurikirana kino kiganiro mwicare hasi, twicare hasi dushishoze turabe swati turemeranya canke duhigimange canke tugire ico duterereye hano muri commentaire. Ikibazo ca mbere ni Paul Kagame vy'ukuri araja gukura abasirikare biwe muri Kongo? Ni ego canke oya? Hamwe atobakurayo biza kumugendera gute canke bigenda gute? Mbega Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abanyafrika, isi nzima igenda gufatwa gute canke izogaragara gute imbere y'amakungu canke imbere y'Abakongomani, Abarundi n'Abanyarwanda, cane cane hano mu karere ka EAC kuko nitwe tubangamiwe, umutekano muke mu karere, inzankano, amacakubiri, cane cane ababa bariko baravyaza umusaruro mu kuririmba ubwoko bumwe mu bwoko 450, aho nama nabajije mbega mu bakongomani bagera ku bwoko 450 ubwo bwoko bumwe nibwo bwoba bubayeho nabi gusumba? Mbega ubwo bwoko bumwe naho bogomba bakabuhebera ako gace bama baririmba canke bifuza guheberwamwo, niho hoca baho solution? Bazosuma bonyene? Bazokwibana? Bazokwiga mu mashure yabo bonyene? Bazogira gute? Mbega bobaha aho hantu hama bakugara umupaka w'u Rwanda bakavuga ati turaciye, nta muntu wo ngaha muri aka karere canke nta mukongomani azoza gusabana n'igihugu c'u Rwanda? Bokwiyumva gute? Bobana gute n'ababembe n'ababangubangu n'abarega? Hari ibibazo umuntu yiyumvira ukabona ko strategiquement ivyo bintu vy'amoko sivyo biko tuma haba uguhangayika. Reka tugaruke rero neza na neza kuri ano majambo. Paul Kagame, duhere ku kijanye no kuvuga ko Paul Kagame atazokura ingabo ziwe canke atazova mu burasirazuba bwa Kongo. Turahereza kuri affirmative, ndabaha n'impamvu Paul Kagame agiye gukura ingabo ziwe muri Kongo n'icyamaze gutegurwa. Mbega ni Paul Kagame azobandanya komanda? Mbega ni Paul Kagame azosimbugwa nande mu nzira imwe canke zibiri? Vyose nagerageje kubisesangura, kuvyimba, ndavyimburura, ndaraba iyo bija niyo bita umutwe, ndabona n'imikino iriko irakinwa. Duhera ku makuru yihuta cane, ntaranavyibagira canke ngo ndavyirengagize. Murazi ko umwe mu ntumwa za ONU, wa mudamu Van Persie, yagarutse mu burasirazuba bwa Kongo cane cane muri Goma, akaba mu makuru ariko aracishwacishwa ku mbuga ngurukanabumenyi no maraporo n'ivyanditswe na ONU ngo yari kumwe n'abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Kongo 3. Ibi navyo akaba ari ibintu bidasanzwe kuko kuva Goma Bukavu haja mu maboko y'izi mbwebwe za Sarambwe Red Tabara twigwaneho na RDF, nta musirikare n'umwe wa FARDC yari bwahawe honyoze ikirenge. Aba 3 bagiye gukora iki ko bagiye bajanye n'userukira ONU hariya mu burasirazuba bwa Kongo muri Goma? Igituma benshi bavuga ko Paul Kagame atagiye gukura abasirikare muri Kongo, icambere ni kuba batakimufitiye confiance kuko ngo ni habitude. Paul Kagame au fait kwama asinya amasezerano ntayubahirize si ubwa mbere. Aya masezerano asinye itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025, umwaka uheze imbere ya Donald Trump,
n'amasezerano agera nko kuri 16 atigeze yubahiriza. Ikindi naco nkuko twama twabivuze, ndiko ndagerageza guca ku masonga ku bituma Paul Kagame atokura ingabo ziwe, ku bigaragaza ko Paul Kagame atazopfa yaravuye mu gihugu ca Congo. Ikindi naco nuko economic mu bijanye n'ivy'ubutunzi, imibereho n'iki, igihugu c'u Rwanda gitunzwe n'ibice 60% n'ibiva muri Congo, eka mu buryo bwo kwiba cane cane ubwo butare. Ndabivuga, murabizi ko Crystal Ventures imwe ya Paul Kagame, ama business abahungu biwe bakora, umudamu wiwe, umuryango wiwe gusa muri rusangi, abamukikuje, abakomokako n'abamukomokako bose murabizi ko business bakora ziba zisa n'ibiva muri Congo. Iki rero birumvikana neza na neza ko naho urarura muca amaguru ugaca umutwe, Paul Kagame atariko arava mu burasirazuba bwa Congo. Ku kijanye n'ibintu vy'ubutare n'ibindi, murabizi ko mu Rwanda hari amasosiyete amwe aheruka gufatirwa ibihano menshi ajanywe n'ivyo guhingura no kwimba ubutare mu Rwanda batagira, za Coltan n'ibindi vyinshi biri mu rundane hariya mu burasirazuba bwa Congo, cane cane muri Rubaya, bumva ko badashaka kuhava. N'ubu uno mwanya tuvugana nagomba ndababwire ko kuranforsa amapoint amwe strategique amutunze, adashaka guhemukira canke adashaka kuvako, aguma aya ranforsa. Ibi biri muri bimwe bituma hagaragara ko uyu mugabo Paul Kagame hakurya ya Kanyaru atariko ararota, atanzira nimwe ihari canke atanicizere ku ruhande rw'abo mu karere, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abaganda, Abakenya, Afrika, eka no mu makungu, abo Bataliyano muri Union Européenne n'ahandi, bicara, ndavuga abadasanzwe bamushigikira, bakavuga ati uyu mugabo ntariko aravayo turavye ibintu yohomba no kugira ubuzima bwoca buhindukana igihugu c'u Rwanda nawe ubwiwe. Udutire ni twinshi tugaragaza ko kugira arekure utwo duce canke yemere kuva muri Congo burundu, kuko d'abord ugerageje kwiyumvira, mbega Paul Kagame avuye mu gihugu ca Congo hanyuma Congo ikahafata, on suppose, hama hakagaruka iyi autorité iri legale y'igihugu, abanyaburongo hagasura mu burongozi bwa Tshisekedi, muriyumvira ko imigenderanire y'u Rwanda na Congo yobandanya ari yayindi nyene? Muriyumvira ruriya ndiko ndaja kwanza côté négative igituma Paul Kagame bigaragara ko adashoboye kuvamwo vyihuse, umuntu yihuse ku refreshisa n'ingoga na n'ingoga, nivyo shaka guca, nivyo niko ndaherako kugira tubanze tubone neza ku bintu bigaragara, bigaragara utarenze kugira amaforumire menshi atovayo. Ariko ndaza kubabwira ukungene Paul Kagame agiye kuva mu burasirazuba bwa Congo, kuko naho nyene hariho possibilité y'ukungene avayo, kandi niko anagiye kuvayo, naho ntanguye kukonfirma ko agiye kuvayo ntarashika muri mu ruhande rwa B rugaragaza ukungene Paul Kagame agiye kuvayo. Ku kijanye n'imibano naho intambara yohera, igituma bigoye cane, ari risque niniya yo gufata. Nico gituma mwumvise mu majambo yavuze ati, we yaravuze n'abandi benshi basanzwe bafatanya kurongora igihugu c'u Rwanda, bavuga ati kuva muri Congo ni risque isumba kuva mu burasirazuba bwa Congo, si risque ni risque isumba ivyo bihano dufatirwa. En fait yashatse kuvuga ko ahubwo bavuye mu burasirazuba bwa Congo bupfa, kuko nabana babwire ko economiquement nabibasiguriye, ariko muno mu bijanye n'ibifungurwa, ibijanye mu Rwanda avuga guhahirana, ibijanye n'ama-commerce, mu Rwanda bafungura ibintu vyinshi, amavoka n'ibiki biva mu burasirazuba bwa Congo, kuko Uburundi bwari bwamaze kubugarira imihora, nta mamesa, nta mavoka, nta biharage, n'ibintu vyinshi vya, murabizi abasanzwe baba mu makomine, kuko kera zari intara, aba mu makomine n'utundi duce duhanamiye igihugu c'u Rwanda, murazi kawa, murazi ibintu
vyaja mu kinwa bijabuka bija mu Rwanda ubu ko bitagikunda n'abagerageza kubikora abajejwe intwaro n'umutekano bataborohereza na gatoyi. Rero u Rwanda circulation mwarumvise n'ubuheruka igihe bugaye umupaka wa Goma wa Rubavu ziriya zose za Gisenyi mwarumvise ko abanyarwanda barira cane gusumba abakongomani kuko bavuga ati ehe niba ari ibitomati twahora dushora hariya bitanguye kutuborerako abanyarwandakazi baragaragaye cane cane kuko abamama nibo basohoka cane baja muri Kongo bagaragara bavuga ati twebwe tuzoca mu kinywabi akabivuga imbere ya polisi imbere y'itangazamakuru ngo none ko baboje umviriza ngo je abana banje bazopfa ngo muzomfata naciye mu kinywabi sate mu mfunge canke mu ncamande nzokwemera ko yariha ariko siniko ndaheba Kongo. Ibi nivyo ngomba kubagaragariza ko ubuzima butokoroha kuko ndi sûr neza ko u Rwanda rusohotse muri izi ntambara zivuheze hari amarasazo bwa Kongo Tshisekedi nimbara budget yose y'igihugu baba baratoye yo yacaye bakurupa urukotire iteye ubwoba ivuga ati turashaka ko portail kugira amategeko mpuzamakungu arabe ivy'imbibe n'ibindi vyinshi nabo ntaca abahana gusa bo kubita ko ya portail imwe iba yugariye ko na clôture bugururira uwinjira bongeramo ko baronka ngira nka portail nka zine bakugururira winjira ahantu uja muri suspense bagucekinga babona ko bikenewe cyangwa bidakenewe botoriza uja mu ya kabiri bakaraba ndiraza ko hobaho procedure nta burofa bwosubira kubaho ku rubibe ruhana ruri officiel bahana igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo. Ibi ni ibintu biri ngaho economic mu buzima busanzwe na socialement sinzi ko hariho umunyarwanda yoza arasubira kuja muri Kongo yisanzuye bivanye no kungene ibi bitero canke kwifatira Kongo Goma Bukavu n'ibiko biraba mu burasirazuba bwa Kongo muri rusangi vyazananye muri infiltration muri abanyarwanda bagenda bagiye ngo bagiye kugishayo ngo bagiye kudandaza ngo bagiye kwiga bagiye kugira utu business duto amasaro n'ibiki kuko amakuru ugiye kuyakurikirana ukungene aba bose bavuga ko ari abakongomani bagiye barisanga hariya muri Kongo bagiye mu nzira zigenda zitandukanye ariko bagenda na objectif nico twagiye gutangura kumenya ko bamwe muri izi nkotanyi ari uko batinya mbere bikanavyura n'icuka hagati ni kenshi yo tubivuze Museveni na Kagame ko bashwana umuntu kwigirisha no hari igihe bashwana kuko Museveni n'umuntu atamenyerwa Museveni ameze nka yambuga iti katira habiri Museveni muri kudiri murayikorana riheze ararikorana n'uyundi n'umufata ibisigura ko Museveni atokorana idiri n'u Burundi ngo nuko ngo bwashwanye ngo nango no Rwanda no Museveni suko ameze rero niko nabwira ko Museveni murabitswe aheruka gufata abanyarwanda benshi bagiye kwigira bamaneko muri Uganda buguru amasengero yafunze abagera ku majana ngahe sinzi ko yabarekuye muribuka ko Museveni yamaze ikiringo c'amezi 8 yugariye urubibe haga amezi 8 yacange yari 5 yari 5 ndibatwa yari 5 yugariye urubibe igihugu c'u Rwanda kandi sino bwa mbere bugariraniye imbibe n'ubu haranugwa mu bicuka ko baravye nabi bosubira kugariranira imbibe si ubwa mbere abanyarwanda binubwe muri Kenya bivanye n'izo ngeso nyene za infiltration bikarangira Museveni rero agiye kubijamwo hagati ya Kenya n'u Rwanda rero nuko hanini ivyo tuma Kagame atava hariya mu burasirazuba bwa Kongo n'ivyo gutakaza ivyo bahora bahakura kuri we personnellement ku muryango wiwe ku gihugu ku bene gihugu economiquement ndazi ko yoronka shit idasanzwe narijya Uburundi mubona ko dusanzwe tudacana waka bivanye n'ingeso n'ukungene yama yitwara mu gushaka guhungabanya umutekano w'Uburundi mu myaka yaheze akabikora muri 2015 agaragara navyemanga muratsi ko hariho n'abahinga n'abadukurira bamaze kugaragaza ko n'impfu z'abandongozi zimwe hano mu Burundi abigiramo uruhara murabitswe hariho indege yarashe harimwo Cyprien Ntaryamira nibi vyabagiye barapfa bishwe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu ndongozi aratungwa agatoki murumva ko icuka cyo hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda twirengagije ibintu vy'amoko kisanzwe kitameze neza rero biciye biba nkuko koca asanzwe ari enclave yamayarize gusa tampe enclave ntagira access kuri ku kintu na kimwe kuri yose surtout niyo definition kuri mer niyo definition ya pays enclave ariko
urashobora kuba enclavé de plus mu gihe utaronka ahantu ucisha soit importation zawe zitagikunda kuko nk'ubu Uburundi urabona ko ata makamyo yiwe yohacisha n'ibiki canke ngo ace kuri rurya rubibe rwugaye, urumva ko na Tshisekedi vyoca biba memema vyoba ideme. Donc muri rusange nivyo. Hama ku bijanye n'ukungene agiye kuvayo nuku gukurikira: Paul Kagame arava mu burasirazuba bwa Congo. Paul Kagame araremerewe. Paul Kagame naganda babwire icambere co mutari muzi nuko Paul Kagame iyi mi-juillet, kuba bavuze ngo mi-juillet ntibavuge itariki neza na neza baprecise bakavuga ati ngo hagati na hagati mu kwezi kw'indwi, twebwe tumaze kumva muri-juillet turazi ko le mois mu biharuro vyihuta twama dufata ko ukwezi gufise imisi 30 naho hariho ama variable canke ama impair, ugasanga kubaye kwa 31 kwa 28 canke 29, ariko muri rusangi amezi menshi afise twama twisunga le 30 kuko kenshi uzamva le 15 ngo kwezi ngo kugeza hagati ngo mpemba kumbura uhembwa le 15 nyene n'ibindi. Ariko Paul Kagame naganda babwire ko ino tariki ya mi-juillet naho bavuze mi-juillet batavuze le 15 canke le 16 canke le 17, ariko le mi-juillet yavutswe ni Paul Kagame ngo yayihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Paul Kagame ku bantu bamaze kumwiga, ndamaze kumugendereza, namwebwe ngo mandakivugira namwe muzosanga ari uko, n'abasanzwe ari abahinga mu vya geopolitique canke mu biga comportement na leadership. Paul Kagame ukungene areza abanyarwanda, sinzi ko ari uko abanyarwanda hariho urutonde ruke rw'abaciye ku ntebe y'ishure, novuga ati to y'abantu alphabet canke abayiletre ari nyinshi mu Rwanda, ariko hamwe n'ubwoba yateje abanyarwanda batakonorora, batamuhaririza, batagira ikintu na kimwe co kuza kumushirira igiti mu masera coza kiza novuga kimuhungabaniriza guverinance canke ubuyobozi bwiwe. Paul Kagame afise discours umengo hariho izo kuryohera, afise amajambo umenga yavuga agomba kuryohera abanyarwanda, hakabaho n'ayandi majambo avuga ari yo kugira yemeze amakungu kakomeye, ariko uyu nyene kandi niwe agaruka akongera akagaragara uri faible, agasaba ikigongwe akoresheje amahera menshi, kuko amahera yo kuyakoresha asanzwe ayayora hariya yishe yongera agandaguye abantu mu burasirazuba bwa Congo. Graham aheruka gupfa, muramutse ariwe yari yaciyeko kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishire mu ngiro ibihano bari bamufatiye. Sinzi ko muvyibuka, uyu mugabo uyu Graham yaravuzwe cane gose avuga ati ebana Kagame yagiye kuvugana n'umuntu afise influence muri leta, yari umusenateur, n'ayandi maposte yagiye arafata canke ubundi buyobozi yagiye aracamwo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none yaracikanye, ibintu ntibimumereye neza. Ubu muno mwanya tuvugana Paul Kagame ari muri Qatar, aho yagiye kugaragaza ko agiye kwifatanya n'umusanzwe ari umubosi wiwe, umusanzwe ari we amudicta, n'umusanzwe ari we manager wiwe na manager w'igihugu c'u Rwanda. Murabizi ko ata Qatar nta Rwanda. Narababwiye ku vy'indege, narababwira ku vy'ibitoro, ndababwira kuri aeroport y'u Bugesera, nta kintu na kimwe, zirya nzu zose ndende hariya, eka noneho hariho n'agace n'abanyarwanda batemerewe gukandagiramwo, mvuge nk'abanyarwanda ngo gukandagiramwo canke guhonyoramwo ari akabo babosi bo muri Qatar. Dimwe abazi u Rwanda noneho barabitahura cane kunsumvya, ko uyu mugabo wa Qatar canke Qatar muri rusangi aribo batunze Paul Kagame, ku bindi bice vyose bisigaye hasivye ibice vya Congo biva muri Congo. Paul Kagame agiye kuva mu burasirazuba bwa Congo gute rero? Nshaka aha rero ariho tumedita, tuniyumvira cane gose, soit muremeranya na jewe canke mupinge canke muze kuri commentaire duhanehane ivyiyumviro. Musanzwe muzi ko muri no migwano kuva itangura Minembwe hari abarongozi batari bwahonyoreye. Reka ndabahe urutonde rw'abarongozi batari bwahonyoreye. Bisimwa ntiyari bwahonyoreye mu Minembwe kuva uno mwaka wose urenze. Hari Lawrence Kanyuka asanzwe ajejwe communication mu bijanye tumatumanako, amaradiyo n'ajya ama media Kivu Morning n'abandi bose no babajera, ni nawe abahemba n'amakomunike yo ku mirongo y'urugamba arira, badutikuye, bahondaguye ubwoko, barashe mu basivile n'ibindi. Muramuzi Lawrence Kanyuka. Hari Rugabo
amajambo yavugishwa yose yayavuga ashika mu tubanza tumwe tumwe, ariko murazi ko baheruka kugaragara bafise photo de famille. Aha niho ngomba ko tuza gufatirako. Hariho photo de famille iriko irasirikira canke imaze imisi isirikira, mwaranayibonye aho haboneka Rugabo, hakaboneka Nyarugabo Moise, hakaboneka Bisimwa, hakaboneka Lawrence Kanyuka, mwaranamubonye akorana video mu kiganiro nakoze nayicishijemwo, n'abandi benshi. Hariho n'akandi gafoto ka Byamungu twabonye, ni benshi cane, ariko aha niho ngomba kuza ko duhere kwanza kurefreshisa, kwiyumvirira hano kubera iki indongozi zose za AFC M23 zatwigwaneho. Mutegere neza, indongozi zose za AFC M23 zatwigwaneho n'iza Red Tabara zagaragaye mu Minembwe ku munsi umwe, atakintu na kimwe, bose baba bagiye kuvuga ati bagiye gukora gikomeye ca hatari. Ariko rero kubona bahuriyeyo si tombora siki, ni mitwe Paul Kagame nabo nyene ubwabo bariko barakina kugira ejo baze bazure canke bazane iyindi karata shasha. Mumaze iminsi mwumva ko hariho ngo inama ziriko zirabaza agasakisaki ngo bashaka kunoma Joseph Kabila ngo agaragare abe nk'umuopoza nyezina ku mugaragaro, apana bibaguma baharira eske niyari eske kuna kuriya. Uraziko twamubonye mu manama, yaritavye inama yo muri Kenya yaje ivyara ikindi kintu citwa Sovona RDC, n'ibindi vyinshi. Muraziko twamubonye agira amanama mu gisagara ca Goma ahasanzwe hari imbwebwe za Sarambwe, bose bagacavuga ati d'office Joseph Kabila asanzwe ariwe boss, kuko mvuze boss niwe muri irya opposition yose y'abakongomani, abitwa ko ari abakongomani, Bisimwa, Kanyuka n'abandi batandukanye, niwe afise amafaranga menshi, kandi niwe vyavuze ko ari wa finansa izo ntambara zo kugwanya Tshisekedi. Ku rundi ruhande niko vyavugwa cane. Rero Joseph Kabila biravugwa ko Paul Kagame ari wagiye gusigira ubuyobozi bugaragara. Paul Kagame nje tanababwiye ati kuva muri Kongo, murasaza bwa Kongo agiye kubikora, agiye kuvayo, ni rero nzira ngoma ndababwire agomba kuvayo. Paul Kagame agiye kurutira abasirikare babiwe bababa ibihumbi 11 kuko hariya haremezwa ko hari abasirikare naho bakomeza kubihakana bagira ku bihumbi 18 birenga. Abo n'abari hosanse nabo leta z'ubumwe za Amerika zizi, nabo amaraporo amwe ya ONU yagiye arashira ku mugaragaro, ariko abinjira mu kinwabi, abinjira mu majoro, bagiye gutata, abagiye bamaze kwihindura ama nationality y'abakongomani ni benshi cane. Ariko abo ONU canke ibihugu mpuzamakungu canke akanama k'umutekano wa ONU kazi bararenga ibihumbi 18. Ikigiye gukorwa rero nuko Paul Kagame agiye gukurayo ku mugaragaro abasirikare ba RDF byo bari barise kera ngo ubwirinzi ngo kuja kurondera FDLR n'ibindi vyandaguta kigenda bitandukanye, ariko bamaze kubona ko bidafatiswa kandi utoga umubihendesha umuntu kugira wagrese. Mu ncamake uko yabikoze kose, waba ugiye kurondera umusuma, yaba ugiye kurondera wakwiciye, yaba ugiye kurondera ico wamuririmba ngo ni FDLR n'ibindi, urasaba uburenganzira, hakabaho cooperation bilaterale hagati y'ibihugu bibiri, ici wawe catewe n'ico gihugu gishaka gushika kuri ico kigomba gushikako, hanyuma bigakunda bakagubwa uburenganzira ukinjira kujya Uganda yinjiye muri Ituri hariya muri ya ntara yari isanzwe iyoborwa na Lieutenant General Ruboya Kashama. Rero uko niko biri. Paul Kagame muri iyo nzira yo kuja kubakurayo rero ntazobakurayo hasigara hagaragara. Nico gituma amaze imisi mwumva bariko barasakumba barekrita uwitwa ko ari umujene w'umukongomani bagiye barahura nawe mu nzira. Amaze imisi mwumva ikintu citwa recrutement forcé, maze kwumva ibintu bibi amajambo menshi mwarabonye kuri universite ibukavu batora abajene n'ahandi henshi mu mico igenda itandukanye, bariko baragwiza ya armée numérique ca gitigiri cabo bavuga ati dufise abasirikare bahari, turafise igisirikare kizoguma gisahiriza gifata hari, ariko azoba ari masse. Paul Kagame azosohoka hanyuma carabo kungere bagenda barakubita bavyita gutama plonge bagaruka baca mu nzira z'ikinywabi bongere bagaruke mu burasirazuba bwa Kongo, kuko n'ubundi utwo duce nibo bazoba badufise Goma, Bukavu nibo bazoba bagihari. Ariko officiellement Paul Kagame ibi vyo araza kubikora, arotire izi mbwebwe za Sarambwe izi nkotanyi ziwe bagana igihugu c'u Rwanda. Ariko imikenyero bamaze gukenyura nuko
Paul Kagame azoguma ari wa komanda nkuko yari asanzwe akomanda indirectement abihakana, ariko benshi baravyemeza. Ubu hoho azoba agiye kubakomanda neza na neza, ariko bari kw'izina ry'umukongomani. Azovuga ati je nirotiye, hasigaye y'abakongomani, hazoba hasigayeyo Bisimwa, hasigareyo Joseph Kabila bamaze kudeklara officiellement. Ubu ndiko ndakora ikiganiro ni itariki 14, ni ku mugoroba w'itariki 14, buraca buce ari itariki 15, ariho benshi biteze eske Rokenze arabakurayo vy'ukuri. Hanyuma ikigiye kuba nuko bashoboye no guprokama Joseph Kabila muri iri joro canke ejo, canke baramaze kubarotira, ariko ubu hoho agiye gukora ikintu kizoza citwa ko ari rebellion y'abakongomani bagwanyije leta yabo, hanyuma u Rwanda rwamaze gukuramwo inyungu zabo kandi rwamaze kwirotira, rwubahirije amasezerano y'amahoro basinye itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi 2026. Iyo niyo nzira agiye gukoresha yonyene igaragaza ko bavuyeyo officiellement, ariko azoba kiriyo officieusement nkuko yari yaringiyeyo officieusement. Nababwiye ko hari urugendo rw'umwe mu bayobozi ba ONU muri Goma, twese twaratangaye kubona uwo mugore ashikayo. Hanyuma mu bo bajanye harimo abasirikare batatu ba FRDC bagiye bafise ibishakoshi binini binini uko amakuru avuga, ariko bari bambaye civil. Benshi baraciyumvira abasirikare batatu ba FRDC buba bari bagiye gukora yiki, vyagenze gute, bemererwe, batumwe nande, ko ata communique officiel tubona. Abandi nabo biyumvira kugera kure, barashobora no kwiyumvira ku ruhande rwo kuvuga ko boba baragiye kugira batanga amaliste berabore ukungene abasirikare b'u Rwanda bagiye gusohoka hariho ivyabona. Niko umuntu kuko iyi nkuru ihari umuntu arayisesangura. Yes, umuntu arasesangura kugira turabe ni kiki kiriko kiraja imbere. Rwanda babwire ko umugambi wabo nyezina bari bipfuza, aho Paul Kagame yari yashaka kubasigira isemo, aho yari kwirotirira ageze, siho canke siko vyagenze, kuko bamaze gusaba ngo kugera muri mijuye, mwarabonye ko bamaze gutangaza gusa ko u Rwanda canke yes RDF bagiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo, haciye haba ibitero kangungura, baguma baririmba mwanya n'umwanya, Minembwe turahejeje, point zero, sinzi Mikenke, sinzi Kalemi, sinzi Baraka, sinzi hehe na hehe, babiririmba bijya kuko niho bagomba gushika. Nabwire target yabo yari yo gufata iyo Minembwe yose bakisubiza izo za Baraka bavuga, bakagenda izo za Kalemi, hama bakagenda gushika Lubumbashi, kugira ageze Lubumbashi Joseph Kabila normalement iyo bahafata uko babigomba, iyo byagenda nkuko babigomba, Joseph Kabila yari sanse kwiprograma bageze Kalemi, bari mu nzira yo kugenda Lubumbashi. Niho rero Joseph Kabila baca mu proclama officiellement, aho hose bamaze kuhafata. Iruhande y'ivyo bari kugwana parallellement baza no muri Plaine de la Rusizi, ako Kauvira bafyese bahejeje, hanyuma bamaze kugera za Lubumbashi niho yari kugira poa. Iyi strategie niyo bakoresheje kuri Mobutu, iyi strategie bayikoresheje kuva kera kugera muri Lubumbashi, misi yose